je ndibuka igihe kimwe murabona abavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Congo twagwaniye haje Muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Congo bajabukiye hajya igihangerega mu kuji Congo hajya baciye hariya mu Rwanda hajabukiye hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Congo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi byerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Congo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise ibikwiye dufise na souveraineté sha nibaze bara nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari mbone nuko nkunda kubivuga mu nkuru Nyangoma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba officier igisoda kitagira aba officier kirabaho iri fare ko aba officier baza kugira baze Imana icituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere byagenze Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umuco uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwebo kugira ngo nyene ncavuga nti mwebwe nimwe Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo nkuru nziza ari mu professeur kuri kaminuza none ntibamwe umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutse abonye asohotse yaruhukiye mu kibira bona akora mu cyamvuga muti turavye neza ubu bukene burashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irubi mbonera kure yabonye igishobora kutubangamira ndababwire je nari nze va ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyo yari mugabo nari nze daruvako atarusoro rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje kwari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha rukatishe ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje ni naba naho ngiye gutabara bene gihugu urungike abamarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa azonesha cyarafata ingingo bandagiye imyami turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyami turazeshe imyami kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye nabo maga baravuga ngo twagemye morale dikombata none mugaba Barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi none uravye twavuye we warabo haramurigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose atagihugu na kimwe gishobora kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe atagihugu na kimwe gushikiye hariho abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene SJ rapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka batwita baninja ngo bajye baninja omora neza wo mokuja ico gihe je ndibuka baciye bambwira bati muri bajye abanyeshuri bo kuri kaminuza bacitse ku icumu nimiburi buruzuzanye mwe n'amajana 2 cyanda batondesha
nabanje kubakarana ko ntamwe twahora kugwana basha ntimumfashe muntwenga none uko muri ko murarondera kuko haraboneka babitangura muga nta numwe avuga ngo we warantumiye je naratumiye naka ico gihe twese tuzatubona duhuriye mu kibira abavuye mu Kirundo abavuye mu Yinga abavuye mu Ruyigi Cankuzo abavuye hirya no hino intara zose kuko ubwicanye bwari bwasaze ubucitse ku icumu wese yaruhukira mu kibira iyo recruitment yakozwe n'umuntu cyangwa yakozwe n'Imana DZMS abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira uwo muhuza yabaye nde urupfu niko kwabaye muhuza ruca ruregeranya rugirira uje kubakura mu buja ubajana Musa urazi nawe nyene yaciye abanza kwanka ati jewe ndindanesho kweri je imbere ya Farao je nanye navuze ndabizi ntuza kumbonekera mu gisaka ca kantigisha mugabo ndafashe ingingo ndagiye ninaba ngiye mu bwicanyi urungike mutima mweranda mpanure ndabivemo ninaba naho ngiye gutabara bene gihugu urungike abamarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa azonesha kirafata ingingo banagiye imyami turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyami turazeshe imyami kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye namba maga baravuga ngo twagemye morale ndikombata none mugaba Barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi ndavuga nti Imana irazi ingene ikorera guha inguvu ni utabufise inguvu ntazufise muga Imana irazishiraho kandi watagira namba none uravye twavuye we warabo haramurigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose atagihugu na kimwe gishobora kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe atagihugu na kimwe gushigikiye hari abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene SJ rapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka batwita abaninja ngo bajye abaninja ico gihe rero jewe ndafashe urwo rugendo muganda babwira ikintu cyantunze muri byose muze mubaza abo twagendanye bose ikintu citwa igifiti nari narahi kuko je nakuriye mu ijambo ry'Imana ndazi yuko nta yindi Imana ibaho iruta Imana iyo kuri dusenga yego wewe uri mu bifiti urumva yuko ibifaro bikomeye ndakubwira abakombata bari ikibirasago ngo nibabagema ngo ntigwinjira urusoro jabwira okay reka ndakurase turabe ko rutinjira ngo ya ngo ari amira urinjira umve na bagucivye birasago naho bagaca kubwira bati imiziro ati ntuzurire ku nkoko y'amabara